Urizwa niki? Nataka hela yangu. Hela. Hela gani? Tumeshazitumikisha, wao usikii. Gani washazitumikisha? Ndabantu mbafise ubwenge none. Baragize dote yagize muri ajya mahera. Shaka babivuze. Ndamukwera uyu n'umwana wanje. None mwari mufise projet yo kugira umuha mahera basi tuyimenye hama nimba itabaye gusubiza mahera yawe. Ni projet yamaze kuba kuri uyo gusa sije ndabarihira. Nta mwanya nkifise yo kumwumviriza. Ujahe mushidi ntundondere uheruka. Mwende wapi munapa kwenere nyuma mana nishayifunga. Ikintu kimwe. Ubu byo kumpemukira ntavyo nkeneye ndibaza uranyumva neza. Ikindi kigira kabiri nimba umuti warawuriye jewe sinzokundwa n'umuhungu nuko namuhaye umuti. Urashaka icemeza mbe mushidi ndakubaza ikintu kimwe hamwe wosanga icemeza ndagifise wo kwifata gute. STV, every story matters. Yes, TV fans, j'espère que vous allez très bien. Nkuko mubibona rero tugiye abantu umukobwa wanje yarandembeje. Tugiye kuri wa musheri w'igihemu. Niko bamwita. None ubu naho sheri tugiye tuvugana kuri. Witwa Elsa. Tugiye gukora iki? Ubu naho. Andi je nshaka amahera yanje. Na mahera ya wowe kwishyuza amahera bakayakuriha. Ufise ingufu zingana gute? Ega ntishuze ingufu. Hapi. Ne hishuze iki kucuja gushwana tukana. Ego urafise ishavu kubera yuko wahemukiwe kubera iki urumva ariko none kubera yuko rero uba atakuntu bokuri hano ne tubigire tubihebe basi navyo kubiheba ndi Jesse na umwishuza nabe egawe ntaho mwandikiranye niko yakubwiye none wumva byose bigenda naho twandikiranye je cabona ndagifise nje twanda byemera uragifise ure tugiye kuyishuza kandi Byansi no muzi Jesse nzogaruka. Uzogaruka uzokame witeguye ahubwo. Aho yaje tuvyumvikana. Apana bya ngo nzogaruka. Jataruko kwerica ndabiheba no gushikaya. Kandira ikimenyetso tugenda ahubwo. Ngiriza tumvikane kwanza. No munsi wewe genda mu rupfasoni. Kuba ufise ivyabona umwishuze. Vyazo uzokoresha ico cabona umwitwarire nico gisigaye. Nangorana. Cyangwa rega bushaka umushiri naho tubwire. Ega ari abantu. Simutakisheri wowe nturi boga. Turabazi mwe. Tugende naho uri boga ariko murushana. Je nta buboga nifitiye narakomera caramenaguye je nkunda ubufaranga none wowe ntiyari moto yenye gitoro cahe mubuwe nta n'igitoro ngurira ariko kuzana ibibazo gusa uzoje nzosubira nce ndabo kisugumye mane gitoro camperaye ye bagabo we mane dusugume moto no gitoro nk'ibibazo mpura navyo kubera mwebwe muzana ibibazo byanyu bidahe kufasha kweli ntabwo suguma ndota suguma rero shanirire maya gakoko bakishe kweli suguma wese wongeye kunkoresha suguma ni nguvu rero suguma wese wongeye kumakati nanje ndakagwa suguma turashitse suguma sasa sana apara bire bingine suguma tu moto kandi wababonye bariya babasheri bana suguma niyo twashikire ngabajya suguma ndi seriye tudashitse suguma oyo baba mambo vipi fresh lakini tuko tunajidodea sisi men yes bakunzi ba TV nkuko mubizi ni wa musore wanyu agarutse kandi kundi mwanya vipi basi tusalimiane ga tuna ubaya mimi na mwendo kuzangu na mimi banisalimie bakitaka Hauta tunyanganya kwa nguvu. Endo mani nisema mkitaka. Nabwo twata. None tugire rero heza jene giye. Uyu munsi nawe mushakike. Vuga icyo ushaka mukobwa. Murameze neza. Ko bibona ni aza ko ariko biri. Ni top baratese. Baratese ni byiza cyane. Nane mushide. Ndakubaza ndabahewe canke urantinyaho. Si ngombwa ko inda kumpamagara ko ndazi neza hata ndi kubabwira. Je ne sais pas ubayugira he message. Ruhande no musisi nazanye nakagaye kandi sinazanye ni nabi. Unanisikia? Mushide. We ni kenshi mubizanwe ni kenshi nataye umwanya ku bwawe. Ariko ubu sinshaka gutumwanya. Umwanya natabura amazi. Ubu
gusa ku ntego uvuge ati nkeneye iki apana kuca hirya no hino uzunguruka je ne sais pas ivyo rero Jewe ico nkeneye cyambere cyo turabitse ko ntakeneye wewe nshaka amahera yanje. kamera yawe wamaye Hela zako tushazitumia, amefanya dote, tushazikula, tushazifanya nini? Wesa we afoni kama tunatakata tumependeza, tumetekezea franga za watu Chakwa zetu mzee. Ana mahera amaze kugushika mu ntoki. Mu Kirundi bavuga ngo nyine imbogita nugize gute? Nuyifise ikirindi. Rero maze kuba arije yarangeze mu ntoki sinumva impamvu ari karayanyishuza ashaka iki. Wewe yamusaba kwanza umubwira ngo. Namusavye nagusavye amahera. Wewe yiyo dokicera go. Mubaze nagusavye amahera. Yagusaba kugira gute? Mwagire yubaka amazi usinzi bikimviriza. Ile mariage. Ivyo vya mariage Ni foto y'urushungi yaraye kurungi. navyo nkishaka vya mariage urumva. Unasema? ni kirofa. Ni kirofa. Kiwani. Mwenzako ni kirofa. Arageza mu manager wabo bamwita kirofa kandi ndi mu manager wa mu diaspora wabo. Ndiye muri nyene yita ngo ni manager nkuko abivuze ni kirofa nyine. Urazi gituma ndi manager mushiye. Kirofa brother. Ari kavuga je ne sais pas ngo amahera ngo yampaye namusavye sinzi ibintu arikadendekeranye ivyari ivyo. Dufate ko yayampaye. Nayo nemera muri make. Dufate ko yayampaye. None imba yarayampaye gute namuhenza akemera akayama. Bibe mushidi ndakwaza ikintu kimwe. Warazi ko ushaka kwitsinda n'imbere y'ubutungano wajeje kuvuga ngo iki? Erega mwenye nemwe muzofungana. Aho nyene niho ndi. Jesi naje guharira nawe sinaje guharira nubu ko mwese namwe turutunganya ubwenge kandi mwese namwe tunganya imigambi. Wanashima umuntu atagira ubwenge akoresha amara y'uwundi. Tunganya ubwenge hano n'ubundi arimwo. Ko Mushidi we n'umungu mwiza mu gihugu kizima ca myisinzima nuri umubogare myiza c'est bon. Ko mugikundana bavuga ko ari uwa mbere ku isi. Sinavuga ko ari uwa mbere. avuga ko yanamponze. Ntabwo ari mwiza wa mbere. Biriza nuri uwa mbere vre arabizi ko nanya atari uwa mbere niko naje ntari uwa mbere kuri we. Kandi nuyu uko nuko umuhenda kuri we kuko wana ndakubwiye Yaramudose. Biriza ikintu kimwe. Posa mama. Biriza Kumuhenda. hinge ndakwereke. Ahubwo yari yarabuze amahera gusa. Amahera barayasubiza ni benshi bama basubije amahera sibyo ndibaza umukobwa nta kintu nakimwe dushije ibyo birasanzwe kandi je ndakubwira ikintu kimwe mushide je n'umugabo nzoro nka naho ahuriye na wewe gusa ico nkeneye je sindagukeneye wewe nshaka amahera yanje wenda gukeneye wewe Tuna hela. Ziko wapi? Hatuna hela. Ziko kwa wazazi wako. Wiga naomba hela atupatia hela wewe. Akutupatia kasi hela. byose mwashaka ngume kugirewe ndabaronke amahera mugire na mariage namuze yakura Amahera mahera. Ayandi yavuye. Muri twe gwana kirimo. ni muri bimuga mu mutwe apana ku mubiri ofu mubiki muga ku mubiri. Imagine rero ukuri kurabivuga wahenzwe n'ikimuga mu mutwe wumva uri giki. Mbiriza rero nimba warampenze vyaraheze kandi ngenda kubwire ikintu kimwe ukuriye rimwe ntaba kumazi. Ariko rimwe naririye ukageme. naje kandi nawe naruhiye. So mugani bawucukura tubesha. Ntangorane ko mwa Ucuko bawuca. ni uko nje nakivuze uko nyine ukuriye rimwe ntaba kumazi. Niyo misite bimbiye. Ntango yo mwisite ho harayamaze chef c'est diplômé ya de ou bien none we ko ampenze kugira ikijuju ayo mashure nkayaheba undushije ikigasha ndibaza nta nubwiza undushije n'umukobwa muri kumwe nta ndushije ariko ikintu nkeneye imoni Naziguha gute gaje ndiko nakubaza previriye. ashaka preve Atayafise amahera ageze mu bavyeyi. Mbe wamukuye amahera ngaho. Mfunga awezwa kubera iki kamfunga. papa we n'umujenerale n'igiki n'abana b'abajenerale barafungwa nani papa we n'igiki se wenda muzi si umujenerale kandi ngenda kubwira ico bamaze cose je nibinkanga don moi Papa ntago hano ariho bari urumva. Abo bavyeyi uri kurazana. kuvugira umviriza rero ushaka ko biba birebire abavyeyi banje barazi umuhungu yahawe amahera wariwe barondera uzobaronka None brother. Nawe nyene ndagusubire. Umudema avuga ko yampaye amahera. Siko. Koma ufata amahera ko yarungikira umuhungu famille yawe iri haje. Ico kintu rero niho hantu je gushika kuri no mwanya. Abantu wamuhendeye niho hantu nawe yihendeye. Ariko nawe Muhenze ahubwo we niwe yihenze. Wewe amahera wofata amahera uri kwakora ahantu ukaca ufata ukayahereza umuntu utazi mwaho yakuze famille ya nyiraho. urafise preve yo kwishuza amahera. preve ndayise ya 100% kandi ngenda abwira umviriza ngenda kwereke yandi jewe ukuntu meze je ndaba mu umuntu abishaka Uyu avuga ati nimba ufise icanditse zana guha amahera yawe. Mbana nayaronka. andi je sindu umuntu mubeko mbo umuntu mubi ubishatse ko ndamuba aha mushidi ko ndamugerageza gusa one day nawe hazogera igihunanigo nawe hazogera Je mvuye hasi nzogaruka kuko ibintu byanyu.
bawugiye mwandikiranye he ega wewe uyu murushidi jewe nta bwengandusha ntumubona uko brother isezo uvuze ngo uvuye ahantu uzogaruka n'agaruka izobahera kasa ko ntibizohera ni ibintu bizoguma bibandanya kuko niyakomeza kubinyagiriza cyaje mvuga ati suis innocent wumva bizoherera ngirizo no musina bicishije mu banyamakuru ejo nzobicisha ku bakuru b'abanyamakuru hamwe wowe nyene wirondera ukibura amahera yo kubahanda yafise urumva amahera yo kubahanda yafise kandi wewe ndizera neza ko amahera nubaha bakagufunga batayufise yo kuyikuruzayo ndavyizera kuko n'amahera wambariye jiska umva gushika kuri no mwanya guhera si gushika na hejuru ni boka wambariye siripemba ni ayiwanje Nireka kubegwa gute mahera mu mahera umuntu yavunikiye umviriza wewe nturi n'umuhungu urimbwa y'umuhungu wavuye kugaburirwa na suta kugaburirwa no koga siniro warangaburiye ndimbwa y'umuhungu wumvuriye nirabye kuri imbwa y'umuhungu atanicumaze n'ubundi jewe rega ingenda kwereka nandi Imana ishatira ira umuntu je Imana yashatse kundinda ku ntaco yari kumaze amahera narondeye yahera ntisine kuranga nige dusa kubaho yakuri inzira ikurizwa niki nataka hela yangu hela gani Tumeshazitumikisha wao usikii gani washazitumikisha nda abantu mba basubwenge none baragize dote yagize muri ajya mahera shaka ndamukwera uyu n'umwana wanje none bagiye gukwa ntibagarukana mahera bibaza mu muryango wabo ntabuze aho yakura nimba azogurisha parcelle se na nyina babamwe azoyama basi nawe kubera yuko na wewe amahera wayamuha fresh ku mutima mwiza nawe subira hajya wakura yambe ubu waraciye ubwenge ukore oya ahubwo ukora ubika jewe kubera iki ndamu ayambere no muruhira nkande ega wowe waramaze ega waramuha ntimwa sideni mbe andi je urani uvuze ko ari deni bro ideni giki uyu muhungu rimwe na rimwe umengo kuzumutsinda bizokugora mbe wowe yamuha je ntivyongora byari deni ntibishobora kungora cyangwa ni kuba ari mwari mufise projet kugira umuha amahera basi tuyimenye hama nimba itabaye gusubiza amahera yawe ni projet yamaze kuba kuri uyo gusa sije ndabarihira uzowego yashobora kuba nyumba ndogo sitaki nyumba ndogo kwa hawa hajya dufyaniye projet yo kugira mariage marriage nawe hajya wagarutse uje mu biki gukora mariage nakucheka ni cheke ingenda kwereke umviriza ndabwira ikintu kimye umviriza Elsa urona uri kuravuga Nshaka ibyanje gusa nta mwanya nkifise yo kumwumviriza ujahe murushidi ntundondere uheruka mwende wapi munapa kwenere nyuma mana nishayifunga ushayifunga eti banapa umviriza murushidi ngendabwira ikintu kimwe umviriza ntutwenge nkunezerewe ndazi nawe nga ku mutima ubwo buragufise ndakuzi ya samples je kumpemukira ngira ubwoba niyagiriza iki ikintu kimwe ubu byo kumpemukira ntavyo nkeneye ndibaza uranyumva neza ikindi kigira kabiri nimba umuti warawuriye jewe sinzokundwa n'umuhungu nuko namuhaye umuti ubwo muvugere ko nari imiti yarawuriye rega birabonekana birashika sia sijampatia dawa mahaba tu mapenzi mahaba gani mahaba ndindi wao ipa na mahaba wenzako nitayuwa tu ntabyo nshaka kumenya gumuha mahaba unzorondera undi mahaba sikia donne-moi mon argent ntabyurumva mais quel argent que tu parles murushidi ntwigo turagwanira Mwibarabara ico udatahura ndibaza ntana kimwe kimwe udatahura erega ubu ntana kimwe mu nkanga ko mwebwe ivyo urabizi ryari wirutse uhungiye umugore wawe kwa mutaye haje ubwo n'urukundo nyabaki yakura umwe amahera umviriza braza ngoya kwanza braza unaona vitura mimi ndo nakushika unaona murushidi imbere ya byose braza unaona vitura banza murekurane kwanza banza murekurane ivyo sivyo turimo ngoya kwanza bona nakimbia ndakasumu cyo kwarerekana umugore wawe kwa mutaye haje ryari wari kuhungiye ndio sasa mkamwa mrudi tena mreje sa brother huyu demo leo kupotezea muda tunafanya hivi sasa kumpotezea sasa umviriza tukiruka nasikia mzangu amahera yaguhe tugenda ayakwime n'ubundi je nigiye erega kugenda ngenda kubwire naho je nogende gaba je sinshobora no guhagarara nabona 30 minutes Mwibarabara oya nta 30 minutes je ndahama rega je sindi wewe uharura nkirofa ngenda kwereke jewe fisi ivyonje byinshi byo gukora ivyo fisi byo gukora umva naguhimpanura apana byo kumbyanga mpeba amahera yanje umviriza ni swate uyahebe kuko umwanya cyangwa ukora ikintu kimwe kicere gituma aya mahera uyagira je nzo yaronka amahera kandi azibazo yansubitse aba mbona nanganganye hela zake aguma apambana ngo amahera kavuga icemeza yuko je yampaye amahera ni cyane urashaka icemeza mbe musigenda kubaza ikintu kimwe hamwe usanga icemeza ndagifise wo kwifata gute
wo kwifata gute ugifise kubeki waje ugaragara aho biba vyahe inge ndakubwira na inge ndakwereke umuntu amugerageza rimwe kabiri gatatu kuko umuntu aba mubi bivuye ku bantu nyene isuti hapa hiyo nini inge mushidi urazi uko wikwibura n'ukamubura ivyo urabizi mana yaje ugira nivuze ntiyizi imvura iraje tubareke bigire muri feelings zao wewe feelings irani kwambia kitu kimoya Murshidi jewe ubu ni byinshi wampagarikiye mu buzima sawa uravyemera ivyo vyovyo unaenda sina muda kukaa hapo na nyinyi sasa wale wanajipendania baba sasa kama wanapendana ndo nini bahebe bajikurie feelings wakore feelings serana wakore imana iyo Mungu mwenye tatumikia ntore ubirizandi ngenda abwire ubu hatuko turatumwana namwe ndiko tuza atakivamo nta ufise pleve je uzovamo na uzotanga je umuzo ufise pleve sivyo umuzo ufise pleve je nzoza toka Mwibarabara ndi wangu basikugonga ubu ngoma ngenda suguma imoto ndakugurira igitoro kingurire nabandi batakurisha none amahera nkunda yakora muri imihimbiri cyo genda urondera iyo pleve kwifise uzocuza ndakwera ingene tubikora ariko ufise pleve atayo reka yirire show aje show azofungwa fungwe gute azofungwa atakurisha fungisha ndayanda navyo gufunga ivyo nibiki ndahubwire nta nibikibaho inoti zirakora mu bihugu byose urabazahandi inoti zirakora fungisha nabirekerere ivyo gufunga oya hinge ndakubwira andi muno ni yuwandi bashimira abakunzi ba STV bashimire nyene kubera ko ore sana amira usinipe pore bataniripata merci beaucoup STV twizera yuko intambara y'izorera tuzoba turi kumwe namwe kandi bizogenda neza reka kandi rero ndabibutse ikintu kimwe nabibukije ndiko ndabasaba turi mu kwezi k'umunani tariki 15 ndashaka uyu mwaka uzere dukwije ababone 220 ndabafise birashoboka wowe ushobora kuba wari bagiye gukanda kuri subscribe fyonda kuri abone cyangwa subscribe kugira ngo tukwize ababone 220 gushika itariki 31 z'ukwezi kwa 12 tuzotangura umwaka uza twara kwije ababone 220 ndabizeye kandi bizoshoboka merci beaucoup Elsa wakoze nyene nta kundi nyene oya nyene nta kuvuga ngo nta kundi ukundi kurahari undi kana tapana preve amatubaro nataka preve sasa bare mimi bana nizidi akili andi na yuwa mimi akili zenu naziyua mimi sasa nabazidi akili kwa sababu bari bote nabayuwa nabayuwa tena sana nabayuwa kitaka baturize body mimi ni chida mara ya pili utaniona kawaida mapenzi ni hivi icho wahaye umusheri wao sio musheri yure nta mambo gukimwisha yaraye mutse ucuweba sio sheri sasa tena yaramuhaye nibiruta amafaranga umviriza kandi hani mubaye ni wamuhaye biruta amafaranga oya ntabyo nayo bwamo ishuku andi tuache vitu hivyo sikia muhereza milioni zingaho umuhungu tigeze umuha ibintu anafanya kazi vizuri sawa andi nani no mubaye ico cyonyene ngoya tushimamia hapo anafanya kazi vizuri sawa mushimire kuri ivyo basi ndamushimira ngandi ryambwa ndore abikoze neza kandi uzomuronde none nanamushara kumbuye sikumburi nawe mizimo oya gusa mushimire kuri ivyo oya ivyo je sinobimushimira ko je ntandi yamaranye nzoje ndabasohokana bagivyo bashaka ndabagire na mariage ndabakora mariage ndabahamarira kugira mariage yabehebere bayikorera imwe siwezi nikayaheba mi yarageze mu bukwe baratonze mu bukwe bazoyasubiza nta barakoresha rahira nukuri ko imana bora bawuze biyonja byabo bote base babo baje gupanga kama siyo hivyo ndazi nta parcela baragu mvuri raje kadushimira abakunzi ba STV merci beaucoup bisous STV, every story matters.